Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza amakuru agezweko muri uno mugoroba w'igenekerezo ya gatandatu Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2023. Na makuru tugiye kubageza ko vyinshi bitandukanye cane ko biciro vy'ibitoro bihejeje gushirwa ahabona aho igiciro gihejeje kumanurwa. Ivyo bikaba bisheje gutangazwa n'umushikiranganje Ibrahim Uwizeye aho yamenyesheje ko ibi biciro bigabanijwe. Icatumye rero leta y'u Burundi ifata iyi ngingo tukaza kukibabwira mwidonido yano makuru. Ibi bikaba bibaye inyuma yaho benshi mu bene gihugu biyunguruza bakoresheje imodoka, amapikipiki ndetse n'ibindi vyose bikoresha ibitoro yoba n'abadandaza bunguruza ibidandazwa vyabo babivana hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi canke se babishora hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, bari bamaze iminsi bidoga iduzwa ry'ibiciro vy'ibitoro. Ibi tukaba tugiye kubigaruka ko turaza kubigaruka ko mwidonido yano makuru tunababwira ingene vyose bihagaze. Nako kandi mu ntara ya Rumonge hatanzwe itegeko rishasha. Iryo tegeko rikaba ryatanzwe n'uhagarariye umutekano mu ntara ya Rumonge, aho umushoferi azofatwa yarengeje abo yemerewe gutwara azohanwa n'abo yarengeje ko bahanwe nk'abafatanyacaha. Ibi bikaba vyavugiwe mu nama yahuje abagendesha ivyo vyuma hamwe n'abajejwe umutekano yari yahagarikiwe na buramatari yabaye kuri uyu munsi wa mbere mu gisagara ca Rumonge. Ayandi makosa yavuzwe muri iyo nama akaba ari ukugendesha ivyuma bitagira ibi biranga, umushoferi adafise uruhusha rwo kugendesha imodoka hamwe n'ayandi makosa. Umushoferi rero azofatirwa muri ayo makosa yose azohanwa nk'uwagumutse kandi urubanza rukazoba ikibiriraho. Akaba ariko vyatangajwe, bamwe bati nibasohore itangazo ryemeza ivyo bintu, ariko nabo bakaba batangaje ko ku munsi w'ejo itangazo bazoba bahejeje kurishira ahabona. Aya n'ayandi rero imbere yuko tubabwira biciro vy'ibitoro cane essence ndetse n'amazutu bihejeje kumanurwa, fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza. Sanguza ano makuru bagenzi ayo kandi aho baherereye hose kugira ngo batuje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi, hanze imbere z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Muhuza TV, mwaye kaze mwidonido yano makuru. Muko natanguye mbibabwira, igiciro c'igitoro gihejeje kumanurwa. Mu gihe igitoro cari kimaze iminsi kiguma kiduzwa, gusa ubuho gihejeje kumanurwa. Bikaba bihejeje kumenyeshwa na Ibrahim Uwizeye, umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu kuri uno mugoroba. Ubu ibiciro bishasha mu gisagara ca Bujumbura bikaba ari ibi bikurikira. Essence ikaba igiye kugurwa amafaranga 4,350 kw'iritiro mu gihe yahora igura 4,450. Amazutu yo akazogurwa amafaranga 4,235 kw'iritiro mu gihe yahora igurwa ku mafaranga 4,395. Petrole akaba ariyo yaduze, aho yavuye ku mafaranga 4,150 kw'iritiro ikaja ku mafaranga 4,250. Umushikiranganje Uwizeye Ibrahim yamenyesheje ko ivyo biciro bigabanijwe kubera igiciro cagabanutse ku isoko mpuzamakungu. Ikindi kandi akavuga ko catumye ibiciro bigabanuka ngo haruko ibiciro vyo kwiyunguruza ivyo bitoro vyagabanutse. Uyu mushikiranganje agasigura ko igiciro kizoguma gihindagurika mu kuduga canke kugabanuka bivanye nuko ibijanye n'igitoro bizoba vyifashe ku isoko mpuzamakungu. Bikaba biri mu itangazo kandi rejeje gushirwa ahabona muri uno mugoroba, aho ubushikiranganje bw'amazi meza, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka bumaze iminsi bukurikiranira hafi ibijanye n'ihindagurika ry'ibiciro vy'ibitoro ku isoko mpuzamakungu, aho ibiciro vyagabanutse muri ino minsi. Ngo vyaranabonetse kandi ko ibiciro vyo kunguruza ibitoro vyo mu bwoko bwa essence na mazutu biva ku mahinguriro bigana ku kivuko ci Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania vyagabanutse ku bitoro
cane cane muri kuno kwezi kwa Munyonyo. Kubw'iri gabanuka rero ry'ibi biciro, leta y'u Burundi yarafashe intumbero nshasha yo gukurikirana umunsi ku munsi ihindagurika ry'ibi biciro kw'isoko mpuzamakungu. Kubw'ivyo, ibiciro ku masitasiyo bikazogenda bihindagurwa buri kwezi. Bisigura yuko ibiciro nivyaduga canke bikamanuka kw'isoko mpuzamakungu, leta nayo izoca ihindura ibiciro ku masitasiyo mu kubiduza canke mu kubimanura bivanye n'uko bizaba bimeze kw'isoko mpuzamakungu. Bivanye rero nuko ibiciro vyagabanutse kw'isoko mpuzamakungu, nuko ibiciro vyo kunguruza ibitoro vyo mu bwoko bwa essence na mazutu mu bwato biva ku mahinguriro bigana ku kivuko c'i Dar es Salaam vyagabanutse, ibiciro bikaba vyashinzwe mu gisagara ca Bujumbura nk'uko nari mpejeje kubibabwira. Essence kuri ubu iri ku mafaranga 4,350 y'amarundi kw'ilitiro, mazutu 4,235 y'amarundi kw'ilitiro, ndetse na petrole ku mafaranga 4,250 kw'ilitiro. Izi rero akaba ari impinduka zihejeje gutangazwa n'umushikiranganji Ibrahim Uwizeye ajejwe amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Reka no makuru yacu tuyabandanirize ku bindi vyatangajwe, aho tugiye kubageza ko vyinshi mu mikino ikorwa cane muri politike. Ngo n'ubuhemu budasanzwe muri politike, Ahmadou Ahidjo na Paul Biya mu gihugu ca Cameroon. Igenekerezo ya 6 Munyonyo akaba ari tariki ihambaye cane. Abanyagihugu baho bakaba bibukaho perezida wa mbere w'ico gihugu Ahmadou Ahidjo yashikiriza ubutegetsi umushikiranganji we wa mbere Paul Biya. Kuva ubwo perezida Paul Biya akaba amaze imyaka 41 ku butegetsi. Cameroon ni igihugu cikukiye ku igenekerezo ya 5 Rusama umwaka w'1960. Abafaransa batwara ico gihugu bahisemwo Ahmadou Ahidjo ngariwe niwe bahisemwo ko yotwara ico gihugu kuko babona ari we atazobagora. Abaraniye ukwikukira kwa Cameroon bari bahurikiye mu mugambwe UPC wa Ruben Umunyobe barishwe. Ni nyuma y'ukwikukira kwa Cameroon babandanije kwicwa n'inteko z'Ubufaransa. Igihugu cari citwa ko cikukiye, ariko ibisata vyinshi vy'ubuzima bw'igihugu vyagumye mu minwe y'Abafaransa. Cameroon gisanzwe ari igihugu gifise ubutunzi bwinshi cane, ngo niyo mpamvu Abafaransa batashobora kukirekura. Ubutegetsi bwa Ahmadou Ahidjo bwari ubutegetsi bw'igitugu, nta waryogora mu gihe c'intwaro yiwe. Ariko naho vyari gutyo, abanyagihugu ba Cameroon bavuga ko muri iyo ntwaro ariho bari babayeho neza kandi ko hari ariho bari bateye imbere. Mu ntango Paul Biya yashaka kuba umupatiri, mu nyuma yabandanije amashure mu Bufaransa. Avuga ko yari aciye ubwenge mu ishuri kandi yari umuntu atekereza akavuga make cane. Aho mu Bufaransa niho yamenyaniye n'umufaransa yari umugenzi wa perezida Ahidjo, maze yarangije amashuri amuha agakete yashira umukuru w'igihugu kavuga gati uyu musore azovamwo ikintu gikomeye. Agarutse mu gihugu, perezida Ahidjo yagenye Paul Biya mu mabanga atandukanye amugumiza hafi yiwe. Paul Biya yarabaye umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, umunyamabanga mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu, ndetse no mu mwaka w'1975 Paul Biya akaba yaragenywe kuba umushikiranganji wa mbere wa Cameroon. Paul Biya yari umuntu aciye bugufi cane imbere y'umukuru w'igihugu, yama yumamye ageze imbere yiwe. Perezida Ahmadou Ahidjo yamukunda ko ari incabwenge, akaba umukozi cane, akongera akamwubaha kurusha abandi bose. Ahidjo rero akaba yarafata Paul Biya kariwe muntu atomuhemukira. Mu mwaka w'igenekerezo ya 6 Munyonyo umwaka w'1982, perezida Ahmadou Ahidjo yaratanze imihoho. Mu mpera y'ubutegetsi bwiwe, perezida Ahidjo yabwiwe n'abaganga b'Abafaransa ko arwaye cane. Aho ni mu gihe yaguma yumva uburuhe bwinshi muri we akanabura itiro. Aya makuru yamutumye yibwira ko akwiye kuva ku butegetsi ingwara itaramubangamira rwose. Nibwo kw'igenekerezo ya 3 Munyonyo umwaka w'1982, perezida Ahmadou Ahidjo yavuye mu Bufaransa ashika ahamagara umushikiranganji wa mbere Paul Biya amubwira ko yo kwitegura gutwara igihugu mu minsi 2.
Paul Biya yaringinze umukuru w'igihugu ko yoheba iyo ngingo, mbere haja kuzana abandi bashikiranganje n'abakuru mu mugambwe baringinga Amadou Haijo barira ko atofata ingingo yo gutanga imihoho. Baramusiguriye ko ashobora kumara umwaka aruhutse, ariko bo bakabandanya batunganya igihugu mu kurindira ko agaruka. Igihe rero yarabarahiye ko ategerezwa kuva ku butegetsi akaguma arongoye umugambwe gusa. Abanyakameruni nabo baratangaye bumva perezida wabo atanze imihoho, ariko nk'uko yabishatse perezida Haijo yarashikirije ubutegetsi Paul Biya ku igenekerezo ya 6 Munyonyo umwaka w'1982. Amadou Haijo yari afise imyaka 58, Paul Biya nawe 49. Haijo we akaba yaragumye arongoye umugambwe ari ku butegetsi. Ageze ku butegetsi Paul Biya yarahindutse. Amadou Haijo aratangara. Mezi make ya mbere ukwinubana kwari gukomeye hagati y'umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe. Muri Ndamukizo umwaka w'1983 Amadou Haijo yategetswe gutanga imihoho mu burongozi bw'umugambwe. Ntivyatevye yagirijwe mu mwaka ukurikira yagirijwe ko ari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Paul Biya, acacirwa urubanza rwo gupfa. Ivyo vyabaye Amadou Haijo n'umuryango we bari hanze y'igihugu. Amadou Haijo yarinze apfa mu mwaka w'1989 adasubiriye guhonyoza ikirenge muri Kameruni. Perezida Amadou Haijo yahambwe i Dakar muri Senegal. Ayo niyo maherezo y'umukuru w'igihugu wa mbere wa Kameruni, yanatwaye ico gihugu imyaka 22. Kuva ubwo Paul Biya akaba amaze imyaka 41 ku butegetsi, bafise imyaka 90. Akaba afatwa nk'umwe mu batwaza igitugu muri Afurika. Afatwa kandi nk'umwe mu bonona ubutunzi bw'ibihugu vyabo bakabumarira hanze. Igihe kinini c'umwaka akimara hanze ya Kameruni, nayo mpamvu iyo Paul Biya aje mu gihugu ciwe abanyakameruni bavuga ngo Perezida Biya ari mu rugendo rw'akazi muri Kameruni. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya, fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza. Usangize hano makuru bagenzaye kandi kugira ngo batuje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV muhezagirwe.